Hello people, hello guys, muraho murameze neza. Kuba bitameze neza mukomeze mwihangane, Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizonanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe nitwa Aloyizi N257. Ndashimira umuntu wese akurikirana urubuga rwa Senga Media TV. No agaciro kuri twebwe, tumufise ku mutima kandi turamushimira vya cyane. So guys, uno munsi rero twagize ibakwe ridasanzwe. Twabonanye n'umutama umwe mu bantu bakoze ibintu bihambaye, n'umutama muko mubona kuri ekra zanyu, yagenze ibihugu byinshi, n'umutama yabaye cyane ku noti ya 200. Abantu bazi noti ya kera ya 200, uwo mutama niwe yarayiriko. N'umuntu yagenze ibihugu byinshi, yakoze byinshi bihambaye. Akoze yego naje turabaramukije. Ego murameze neza. Turameze neza. Ego kubatabazi akazina kanyu nitwa gute? Akazina kacu nitwa Wasamatias. Ego havukira mu ntara ya Muyinga muri commune Gitera. Hama mukaba mukora iki? Twebwe mu buzima bwacu turabarimyi, mugabo tukaba twatanguye mu 73 urukino rwacu. Hanyuma rero tubana dukina urukino rw'intore ushikamara duteza imbere, tukajiza Buraya muri Amerika hose ibihugu twarabigenduye, dusangana amahoro batwakira neza. Yego umuntu yumvise intore yumviki intore baraba kera ko barabasoda b'umwami, kuko nta nkoho zari zikihari, zari bwaboneke. Muri izo ntore rero baricyo bagwanisha amacumu. Amubona aya n'amacumu aya niyo bagwanisha kera, nta nkoho yari ihari. Hanyuma bavuye yuko batsinze urugamba, bagaca baza bakaza barakina rero, bagasanga abandi babategereye ku kirimba, bagashika bakina, bakaba bitwa intore. Iyo zina rero ni ikintu gihambaye. Ni intore ni ikintu kiba yagifise umutima mwiza, kuko nta se wari we wese yitwa intore ameze nabi mu buzima. Usanga avuga nabi, yakwana, oyo ntibamwita intore. Intore ni kuvuga n'umuntu cyangwa umusoda, yari umusoda wa kera. Bagwa umwami, niko basokuru batubwiye. Mwe namwe mukibishika mwaje muri abatambi cyangwa namwe muri ngo bagwaniye abantu? Oya, bagwaye ni basokuru, twe twaje dukurikiza iragi y'abasokuru. Dushika dukina na twebwe. Kugire muve mu Burundi mwerekeze mu bihugu bigiye bitandukanye nka Amerika, ni urugendo rwagenze gute? Urugendo rwagenze neza. Twarahoye n'ibindi bihugu, twahora mu New York, tugahurira n'Abafaransa, tugahura n'abantu bo muri Hawaii, tugahura benshi nyine abantu bagira ibintu by'inkino, akaba nka festival. Byari byagenze gute kugira muje mu higanwa ryari ryabaye ngaha? Byagenze gute? Baraza ibihugu bakaza bakagendura imigwi, hanyuma bakavujumbura bari abantu bashaka kurungika bo bagomwe, baca bagomwa intore hamwe n'abanyengoma. Rero tugahera gukinira abazungu hanze. Urubyino rw'intore none urubyino rutakigwiriye cyane mu Burundi, byo biva kuki? Twebwe urabona gituma urubyino rutakigwiriye, bariho mu Kirundo, bariho ahantu hitwa ku Bwambara ngo ariyo Kirundo bariho. Mbona ko intore nyine baguma baboneka nk'isi, ndabona ariko batakihari. Kugira rero mugende muje ku noti y'amafaranga 200, byagenze gute kugira babahitemwo mu Barundi sinzi bagahitemwo mwe? Birabe kugira babaguhitemo uko ibyo ukoze, babona yuko babigomwe. Yezu kugira ngo bagushize ku noti, babona utakintu wakoze, birerekana yuko uruhizo bufise. Ninde yabahisemo kugira muje kuri rya noti? Oya, ibyo uvuga ngo barabihitamo, bajya ntibirirwa baravuga ngo ndaje ndaguhitemo ni wewe, bakubonye bagushirako. Wewe ndi kuvuga ngo watoye rya noti bisanga ko nawe uratanga.
twaragiye n'umuntu uzega muri Amerika nyene amatiko turakina abantu turakina n'intore n'izindi ntore mugabo nisaze ku binyamakuru basohoye iryo ndiko wumvise gute kugira uje ku noti ikoreshwa n'umurundi wari wese byarashimishije ko naje we babonye ko banteye agateka bakashira ku noti abandi baza barabona ati ujya ni wa Mutama yego nyakwigendera nyene cubahiro nkuru nziza yaravuze ati ngo bazobashe kuyindi noti izokurikira mbega byabiri yabemerera byagenze gute bazobashira kuyindi noti canke byarapfuye jewe yarampamagaye Ngozi ndagenda ngiye hanyuma arababwiye ati ariko arahamagara duha agashimwe hanyuma ndamukinira ndamukinira acabwira abantu zega twari naduze ko hejuru kuri podium hanyuma acabwira abamenyesha abantu zega bakora amafaranga umwebwe mukora amafaranga ngo ndabasavye ubuze muri tribune ngo mugerageze ngo muri iyi minsi ngo muri mwese gusohora amafaranga umuze mushire ku mafaranga ngo atubutse uretse kajya akanoti ka 200 kagiye ababwira gutyo hanyuma uramba yaciye yitaba Imana hanyuma sinzi abamenyesha makuru ngo kwanyu baraza barambaza ngo mbe Mutama kujya noti ngo ko umukuru w'igihugu yazize avuze yuko baza gushaka noti tubutse ngo bazo yigushirako nanje nimwabona amukurikije ivyo yazize avuze nanjye muzoshirako ace yitwegera urumva nakiri basubije Mutama nitwa Aloyizi N.Kabiri muri kuri Senga Media TV yego ndashaka kukubaza kuba warasize ku noti ya 200 byazanye akarusha kaye mu buzima bwanyu bwa misi yose niyihe nyungu ikomeye cyane mu bironkeyemo kuba warasize ku noti ya 200 twebwe inyungu twaba twarironkeyemo yuko berekanye yuko ndumukinyi abikwiye yego ko sinukubira ngo bampembe ngo barampemba kubera kujya noti nta n'agashimwe bigeze uronka arigeze kugenda hanyuma ariko badadaza n'amafoto y'Ubujumbura ndababwiye hariya kuri posta mu Bunzega muri ville ndababwira ni mumbe nuze muri carte postale gaho ngoya muri biki wewe ngo ntagasoni hanyuma baranyitegereza niba bageze n'umusatsi ayo naho munyimye burya muri ko muracuruza jewe baca barasohoka barandaba nanje ndiyibandaza ndigira ariko barandandaza ariko mu kibano nibaza yuko icyubahiro cyara yego kuko nabandi nyene barabishima kubona nanjye ndi ku noti bakoma bambona urumva ko bimeze kuvugwa na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu wahoze ari umukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi nkuru nziza Petero byari bimeze gute mwiyumvise gute ujya munsi kugira abavuge mu ijambo navyiyumvishe nukuri byaranezereye kubona mvugwa n'umukuru w'igihugu tabandi yamye sinobwira yambereye nk'umumenyesha makuru umva uko yamvuga avuga ati nguwo ibihugu bya Amerika yarabigeze mu Buraya ngo muri Afrika ngo ni muhira avuga gutyo ntabandi yayibwiye baritavye Imana ndarira kwa Mungu Imana mwaki ego kibazo ari naco cyanyuma ni kubera iki umutari ko murasohoka nka kera hanze igihugu muje hanze ivyo bivanane n'inzego n'abategetsi bashatse ati basohoke hanze burya natwe biratuyobera kubona nyene tuguma dukinira ngaha sizi nimba ari abazungu baza kudusaba nimba ari abazungu baza kudusaba sinzi nimba ari inzoga nk'abarundi bavuga ati turakeneye ko twatwara abantu muri ibyo bihugu byava kuri bajya abategetsi rero tubaze tubona baduhamagaye bwari tukimva ariko baba bumvikanye nabo
muri ivyo bihugu. Muriko murakora iki kugira iragi mwasanzeho mukiri mu masigasira n'ubu kugira ndize kibagirana? N'ubu turabandanya kugira ngo dushigikire iryo ragi. Muyo umwana wanje uyu. Ubona umwana wawe? Na mutonya wiwe nawe nyene akora ibi bariga mugabo mu ishure. Bumva rero ubu nta gatege fisi ndundikayo. Je ngarika mwene wabo. Rumugaye n'abandi batonya rebo mu misozi. Bacabona nabagakinyana. Niki kintu mwosaba guverinoma? Imbere twebwe yuko cyo twosaba badufasha bakaza baraba yuko tuba nk'ibintu tuba twakoze yuko nabo bokwiyumvira ati reka batubahe bakaro kaza karabashimisha. Yego agaki biravana n'ingene ivyiyumviro sino bategeka ngo bahiki ibi ni oya abo nawe umukozi iyo yakoze urahize ukareba nyene munezereza. Dutumiye bahora babona ibyo dukina nabo babiravye ati uyu Mutama sinogera ntamutumiye nawe ahora ntuma ko nyene nawe yagize urubanza nkaza nkamufasha urukino nkamuteza tugasaba yuko leta yodufasha ikateza ikatugurira n'ivyambaro iziriwe izirigenda